turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yongereye imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Abongewe agashahara barashima, abatongewe nabo bagasaba kugirirwa nk'abandi. Ego leta rusaba yuko n'abandi bakoze yobongera. Ibiciro vyabaye ndase kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi abantu bose bakoze ba leta boshikirwa. Aba ni bamwe mu bakozi bo mu Burundi basaba kongerwa agashahara. Mu Burundi no mu Rwanda uno musi n'uw'abakozi n'akazi. Turabigaruka ko handi hato. Muyagezweho irya nino kw'isi naho muri Sudan impande zirwana zatanze kandi gahengwe k'amasaha 72 naho muri Ethiopia abarenga 40 bagirizwa kwica umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi batawe muri yompi. Idonido yano makuru yose duce ku masonga n'andi twafitiye tutarenze turababwira. Ni mukanyi sase musangwe kazi. Nongere ndabahe ikaze namwiriwe n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi kuri mwebwe mwese mufise aho mwisumamwo. Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika aho impande ziriko zirarwana muri Sudani zagondojwe ziremera kamo zatewe n'amakungu ko kongereza gahengwe ko guhagarika intambara ayandi masaha 72. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Impande ziriko ziragwana muri Sudani zagondojwe ziremera akamo zatewe n'amakungu kongereza agahengwe no guhagarika intambara ayandi masaha 72. Kumvikana guhagarika intambara kwariko hasanzwe ariko nticyabujije ko abariko baragwana batavyubahiriza. Aka kandi gahengwe gategekanijwe kugira hatanga umuhora abantu bacamwo kandi n'abasivile bashobore guhabwa imfashanyo, ariko intambara zarabandanije. Uruhande rumwe rwagiriza urundi kuba rutavyubahiriza. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishiramwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa PAM Cindy McCain yavuze kuri wa mbere ko ico gisata ca ONU gikubiyeho ingingo yo guhagarika ibikorwa cari cafashe igihe abakozi batatu ba PAM bicwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane. Yavuze ko amareta ya Gedaref, Gezira, Kasara na White Nile ariyo vyitezwe ko agiye gutangirwamwo imfashanyo ku banyagihugu bazikeneye. Abantu barenga miliyoni 15 bari basanzwe mu bihe vy'inzara muri Sudani imbere yuko iyi ntambara itangura. Yavuze kandi ko yiteze ko ibi biharuro vyiyongera mu gihe intambara zibandanya. Leta y'Ubwongereza yatangaje kuri w'Imana ko yongereje imisi kugira indege yayo ibandanye ikura abanyagihugu muri Sudani. Indege ya nyuma y'Ubwongereza yavuye ku kibuga c'indege ci Wadi Seidna ku munsi wa gatandatu. Intambara hagati y'igisirikare ca Sudani n'abiyonkoye kuri leta yatanguye ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baravuye mu gihugu kubera intambara zabandanije kwiyongera. Abandi amajana n'amajana barishwe, abandi ibihumbi barakomereka kuva izo ntambara zitangura. Fidel Niyongabo tugukengurukire kandi turaguma muri Sudan aho mu gihe ibihugu bitandukanye bisa nk'ivyahagaritse gutahukana abanyagihugu bavyo bari muri ico gihugu. ONU yagabishije kuco yita amakuba yugarije ikiremwa muntu. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi nivyazije kutubwira. Abantu amagana menshi barishwe, abandi ibihumbi byinshi barakomereka mu minsi 16 y'imirwano yadutse hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces ku itariki ya 15 y'ukwezi gushize kwa kane. Ibihugu byakuye abaturage babyo muri Sudani muri iki cyumweru gishize, bamwe bakoresheje indege, abandi babacisha mu nyanja no mu nzira z'ubutaka. Cyakora ibihugu byinshi byatangaje ko byahagaritse ibyo bikorwa. Ibihumbi by'abanyasudani bataye ingo zabo, bamwe bahungiye ahitwa Atbara mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Khartoum mu gihe bagerageza gushakisha uburyo bakwambuka imipaka bajya mu Misiri cyangwa muri Chad. Abantu byibura 528 barishwe, abandi hafi ibihumbi 4600 barakomeretse nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. ONU yatangaje imibare nk'iyo y'abapfuye, ariko hitekereza ko umubare nyawo ushobora kuba uri hejuru kurushaho. Nta kintu gifatika cyari cyagerwaho mu gukemura ibibazo by'ubushyamirane muri Sudani byateje amakuba ikiremwa muntu bikangiza umurwa mukuru Khartoum.
impande zombi zemeranijwe ejo ku cyumweru kongera igihe cy'ahagarikwa ry'imirwano ho amasaha 72 kandi ONU yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru ko bagomba kugirana ibiganiro byerekeye agahenge mu gihugu cya Arabia Saudite. Ariko ibitero by'indege n'ibisasu byumvikanye uyu munsi ku wa mbere mu gihe Khartoum n'indi mijyi yegerewe umurwa mukuru yari itwikiriwe n'ibyotsi. Ejo ni Mukankusi nawe tugukengurukire abariko baratwumva amakuru yose ajanye n'intambara muri Sudani ibandanya mushaka kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Ayo makuru nayo nyene turarabacishiriza kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu, muze rero kujayo kuhacisha akajisho. Turacari mu mugabane wa Afrika. Muri Ethiopia bajeje umutekano baraye bataye muri yompi abantu 47 bagirizwa kugandagura umukuru umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu. Jima Yeshitila yagandaguwe mu ndwi iheze akaba yagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ethiopia. Fidel Niyongabo abandanye no nkuru. Girma Yeshitila ayoboye umugambwe mu ntara ya Amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Abo bantu 47 bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanywe ibigwanisho, amabombe n'ibikoresho byo guhanahana amakuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijeje umutekano. Abantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta mu ntara ya Amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu. Bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba Amhara. Itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya Girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa. Girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia Prosperity Party yaratotejwe n'intagondwa zabo mu bwoko bw'abamhara ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed. Amakuru ya leta yo mu ntara ya Amhara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye Girma, abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari kateragana igisagara ca Debre Birhan kiri hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Mukanya turaja mu karere k'ibiyaga bigari, ariko imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari nshimire bagenzanje Fidel Niyongabo na Ejo ni Mukankusi ku makuru agezeho hirya no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kandi kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Tumira amategato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari mu gice ca kabiri cano makuru. Mu karere kanini k'ibiyaga vya Afrika no musi bahimbaje umusi w'akazi n'abakozi, umusi mukuru mwiza rero kuri mwebwe mwese bakozi muri ko murumviriza Ijwi ry'Amerika, baba bikorera utwabo canke abakorera amareta atandukanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yongeye imishahara abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi, ni ingingo yatangaje haraheze mu ndwi heze, mu mpera z'indwi heze. President Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye abajeje umutekano kwijukira imigambi irimwo ukorora no kurima kugira ngo biziganirize. Mbindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Mu bindi bihugu bitari bike byo kwisi, mu Burundi kuri uyu wa mbere kwa gatano hibukwa munsi w'abakozi n'akazi ryari konji. Ibirori vyabereye muri buri komine mu ntara zose uko 18. Nyamukuru vyakorewe mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yari umushitsi w'iteka. Muri make yibukije ko abarundi bose batarwanije ubunebwe na bakaboko basahura bike biba vyabonetse ataterambere rishoboka mu gihugu. Imbere y'uko umunsi ushika, President Ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye agakuru keza n'abasirikare n'abapolisi. Mu mpera z'indwi ariko yugurura umwaka w'ishure w'intwazangabo mu gipolisi. Umurwi w'indwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare n'abapolisi. Aha yari mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero hari ikigo c'intwazangabo mu gipolisi. Mutangure utugambi tw'iterambere mu miryango iwanyu. Mu minsi yeze ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata credit, kandi nivyo nabonye Inyamiramabi yahembwa 5,000. Ndamubaza nti wewe vyagenze gute? Ati nafashe credit kugira ngo bake akazi muhira.
igihugu naco mukorera cabibutse imisi yose iyo urose inyungu vyaza iyo nyungu nico turababwira mucungere umutekano cane abene igihugu batunge bace bashora hanyuma haboneka amakori aduze ikigega naco kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahaze. Nta rugero Perezida Ndayishimiye yavuze umushahara wadubugijweko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare n'abapolisi bato bato ibisongerezi n'intwazangabo babwijwe rya Amerika ko atanumwe umushahara utiyongereye incuro imwe mbere hari n'abasanze bongewe incuro irenga imwe gusa ijwi rya Amerika nta bimenyetso vy'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejweko. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasya. Ariko ku rundi ruhande abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzimvye umunsi basanzemwo. Inzara nyene ibiciro byaduze urumva twebwe ubuye emwe ni ngorane n'ukuri. Ego leta rusaba yuko n'abandi bakozi yobongera. Ngo ndawuhimbaza gusa ariko ndiko ndawuhimbariza mu bukene tumerewe nabi ibiciro byabaye ndase. Kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubahwa se w'abarundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu by'ibifungurwa kubera turabangamiwe abantu bose abakozi ba leta boshikirwa. Bonfisi Niyongere umenyesha makuru mu Burundi akorera cyane ku bibazo vy'inzego z'umutekano avuga ko kuva Burundi bwitwa izina ata mukuru w'igihugu yari bwongera abasirikare n'abapolisi canke abajandarume kuri urwo rugero. Abandi bategetsi bagiye batwara Burundi kuva igisirikare n'ico gipolisi canke ijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetsi babongera amafaranga ku rwego bongeyeho ko muri kino gihe dufatiye ku gitigiri c'amafaranga n'ubushobozi bw'ivyo ashobora kugura. N'amafaranga yabahaye mu gihe bari bakenye cane, mu gihe barangwa n'imyidogo, ahejeje kwiha ijambo imbere y'abapolisi, imbere y'abasirikare vyerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda. N'umukenyuro akoze kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro canke ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza. Hama kandi n'umukenyuro haba muri politike no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu. Kubwiwe biratahuritse hagereranijwe n'akazi bakora. N'abantu bakora akazi katoroshe, n'abantu bakora akazi amasaha 28 kuri 28, n'abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend. Bakora imirimo igihe cose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro, bakora mu gihe kitoroshe, bakorera ahantu hatoroshe. Ibiro vyabo ushobora kubisanga biri mu kibira, ushobora kubisanga biri mu kabande, ushobora kubisanga biri mu isoko. Kuri uyu wa Mungu Perezida Ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi, yemeje ko igihugu aramutwaga ikenye, asaba umwe wese kwikubita gashi kugira gitere imbere. Igihugu gikura mu vy'ubutunzi iyo abene igihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu. Ivyo si ivyo turinda kwigishwa, tuko turabona ko Uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana gukora. Iyi mvugo itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamaranye imisi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mu cankuzo mu buseruko. Murumva ngo bukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo $425 ku mwaka ngo arapfuye rero. Ariko murumva ico kicoco katuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo $425 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye. Yicariye i Bujumbura w'icenda juru ayo madolari akoresha iki? Abantu kubera babaye ibigugu kubera iyo shetani iyo daimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi bene gihugu. Umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazongera uti toka shetani. Umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushize mu Burundi mu gihe hari abakozi bagera ku 432 ba leta batabukuye mu cibo. Imishahara yabo ubushikiranganji bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwayipoperanirije kuri konti imwe. Naho ico gihugu kivurwamwo ubukene buvuze uruhwa, uyu munsi abakozi baba ba leta n'abikorera utwabo bari bagororotse mu mishanana n'imyambaro myiza, haba Bururi aho Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bari baroye co kimwe no mu yandi makomine y'igihugu nk'uko amasanamu ijwi rya Amerika ryabonye bigaragaza. Eloge Burikaneza, ijwi rya Amerika. Eloge Wirikaneza, turagukengurukiye. Muri rusangi rero uno munsi w'abakozi ugeze mu gihe intambara iri muri Ukraine yagize ingaruka ku mugabane wa Afrika aho ibiciro vy'ivyangombwa vyaduze, ariko umushahara w'abakozi mu bihugu bitandukanye hamwe hamwe mu Rwanda no mu Burundi uguma aho wari bitandukanye, umushahara uguma aho wari. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na François Murangira yahoze atwara ishirahamwe mpuzamakungu gitaho akazi
baganira iki kibazo kuragira Yaounde muri Cameroon yatagwa sigura umukozi ni ntabwo cyoroshye umukozi n'umwese ufite imirimo akora ashobora ari umukozi ukorera abandi ashobora ari umukozi wikorera ku giti cye umuntu wese ufite icyo akora gusa hari ikintu nyine wa mugani utavuga ko ari ibintu byiza Kinyarwanda navuga ngo imirimo yose ni myiza kereka gukora umurozi niwe gukora umurimo utari mwiza umukozi rero ni umuntu wese ufite icyo akora gishobora kumutunga gishobora gutunga umuryango we yaba akorera abandi cyangwa se yikorera ku giti cye mu rwego yaba ari mu rwo ari rwo rwose umva ni rusange mbese ni umuntu wese icyo akora gishobora kubeshaho kikabeshaho n'abandi. Uyu munsi w'abakozi bakunda no kuwitirira umunsi w'uburenganzira bw'abakozi. Habura iki kugira ngo uburenganzira bw'umukozi bwubahirizwe niba ari we nkingi y'amajyambere? Ngira ngo abantu bose barabizi neza ko uyu munsi w'abakozi nabo washyizweho kubera ko abantu abakweraga abakozi bakoze mu kinyejana cya 19 niho byatangiye abakozi barwanira uburenganzira bwabo kugira ngo nyine babashe kubona umushahara uhagije bakora amasaha atari menshi cyane kuko icyo gihe bakoraga amasaha arenze 16 none icyo kuruka ndetse hakorwaga imirimo myinshi y'abana n'ubwo ibikiriko byose abana barakoreshwaga mu nganda zicyaduka kuko abakozi bageze aho bikaba bakajya mu mihanda bakigaragambya ndetse bakamenagura ibikoresho byabo kugira ngo bagire uburenganzira. Ibyo byabereye Chicago imyaka munayireba kugira ngo uyu munsi abantu baba uburenganzira bw'umukozi buyobahirizwa. Ibyo rero biracyariho n'ubu ngubu ntabwo byarahindutse yego mu bice byinshi cyane by'isi ariko hari ahandi hantu usanga imikorere by'abantu bakoramo ari ubucakara henshi na henshi birakorwa kandi biragaragara mu binyamakuru bya Voice of America n'ahandi hose bigaragara ko hari ahantu hagiye ibintu by'ubucakara bw'abakozi abantu bakora mu mirimo idasobanutse abantu bakoreshwa birahari ntabwo ni intambara ya buri gihe. Uyu munsi w'abakozi rero abantu bashobora kuba barawugira umunsi wo kwishima ariko yo ntabwo mbona ukuntu abantu kwishima wenda nka 90 cyangwa 80% y'abantu badafite imirimo ibaha umushahara mbese uhagije utuma batunga umuryango wabo, utuma bashobora kwivuza, utuma babona aho barara, utuma bashobora kohereza abana mu mashuri, utuma mbese bagira ibyangombwa by'ibanze bihagije. Mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa ubukene mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania ndetse na za Uganda abakozi barataka. Icyo kibazo cy'abakozi batabona amafaranga y'umushahara ahagije kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo mukibona gute? Ku bwanjye na ikibazo gihwanye gihuye n'uburyo ibihugu bitera imbere ekonomi yabyo, ubukungu bwabyo, uburyo kandi nanone byose bishyizwe ku murongo. Ni ibibazo uvuze muri ako karere k'ibiyaga bigari cyangwa mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, ariko ngira ngo ni henshi cyane muri Afurika. Dushobora kubona igihe ari mu burengerazuba bwayo, abona ko imyaka 10 mpagari umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ari muri Afurika hose ndetse ibibazo birahari, gusa ntabwo uburemere bwabyo ari bimwe hose, ariko byose birahari muri rusange, ni birebire cyane, biraremereye cyane. François Murangira wahoze uri umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo mu karere ka Afurika yo hagati, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Venise.
amakuru yacu y'uno munsi murumva ko ashimikiye ahanini ku munsi mukuru w'akazi n'abakozi, ubushobozi bw'abatandukanye mu gukoresha umushahara baronka. Mu kwezi rero kwa gatatu leta y'u Burundi yaragabanije amatagisi ku biribwa bimwe bimwe biva hanze ku rugero rungana n'igice kimwe n'inusu kw'ijana. Imfungurwa zegwa n'ino ngingo n'ibiharage vyumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Hari haheze igihe abanyagihugu bidogera iduga ry'ibiciro rikabije, n'ubu hariho arabacidogera iryo duga ry'ibiciro mu gihe mu Burundi no mu Rwanda hariko arahimbaza umunsi w'akazi n'abakozi. Muri rusange ibiciro vy'ivyankenerwa vyifashe gute mu Burundi? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi nivyo agiye kuganiraho na Pierre Nduwayo, umuyobozi mukuru wa Abuko ni ishirahamwe ry'abaguzi mu gihugu c'u Burundi. Tubatega amatwi. Ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye iby'ibifungwa bya nkenerwa byaraduze cyane, byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi, ukaraba umuceri, ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori, usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nk'umwaka uheze muri ibi bihe usanga byiyongereye ko inshuro zibiri. Urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu. Nibyo yuko muri ino myaka, muri ino minsi na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe, kubera ibintu biriko biraba mu bihugu byo hanze na cyane cyane hariya mu ntambwe yo muri Ukraine, turabona yuko izo atari ingorane zo mu Burundi gusa, mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo byankenerwa n'ibyo tuba dusanzwe twirimira tudakura muri Ukraine, nibyo nari nababwiye byaraduze ku rugero runini cyane, ku buryo muri Abuko twateye akamo dusaba yuko hofata ingingo. Tukanashima mbere muri Abuko turashima yuko leta akamo yakumvise ikagabanya igice n'inusu kw'ijana ku bidanuzwa bimwe bimwe bya nkenerwa. Ibyo turabishima, nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngiro muri ino minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza. Tugira amakenga mbere yuko tutabikwiriye kwimiye hasi uzohava usanga ako kunguko twari twifuza ko koja ku muguzi uzohava usanga kegiye kubadandaza. Nico gituma haba abaguzi baba mbere leta turakwiye kubikurikirana hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoroye leta yagize umuguzi nawe kamushikiye. Hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7 none ibyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona. Wari umaze kuvuga yuko itegeko rikijya mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo, ubwo ngubwo se nk'uyu nguyu batwenga kuko wowe mwishyirahamwe Abuko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa, ubu wamugiriye ihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro w'iri gabanuka ry'amatagisi? Ego uwo batwenga mbona nawe nyene ariko arafasha, kuko avuze ati itegeko ryaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi, aho ariko arafasha. Nababwiye yuko haba abaguzi, haba twebwe nka association y'abaguzi, haba mbere nabo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twavuga tutibwirwa kuja ku muguzi ntizihave ziguma kuri babadandaza gusa, kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo haba yakigoro ka leta cyangwa ugasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse, babadandaza bobo ntibibwiriza ngo bigabanure. Aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakadafasha tukaza turatera kamo ku buryo dufashije nabo muri leta turaba neza nyazi na none rya tegeko rizotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire. Ivyo rero nk'ivyo batwenga yanditse ivyo n'abandi bashobora kuvuga ivyo, twebwe muri Abuko biranadufasha iyo turiko turasaba yuko ingingo nziza zafashwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi, kuko leta ibirondera mubo. Rero nk'uko twari twabivuze, iyo umuntu atabikwirikaniye hasi uca usanga ka kigoro ka leta ko hava kumva abadandaza gusa, nabo ugasanga umuguzi nta na kimwe ahungukiye. None se Pierre we, hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika
wari umaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro, none uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye. Ibyo ni byo? ibyo Minani avuze ntitwobishingira intahe cyane, kuko mu kugira uvuga ikintu uba ugifisiye ibyemezo. ibyo ari byo byose twebwe muri aboko turavuga tuti ko ingingo yafashwe bakaba bagabanya ibiciro, dukeneye kumenya none izoje mu ngiro ryari. aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza abantu bakomeye cyangwa babadandaza nyine, twe tubaza yuko atanu umwe ari hejuru y'amategeko. igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukabumva yuko izozanira akarusho keza umuguzi. ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kaje ku muguzi, abadandaza bakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe. ibyo twebwe kidufasha gusa nuko iyo ngingo yoheza ikagira ingaruka nziza ku muguzi, kandi turazi neza yuko yafatiwe ineze y'umuguzi. abo rero umudandaza uwo ari we wese ibyo ari byo byose amaze kwemererwa kuja mu rudandaza abwirizwa kudandaza yisunga amategeko. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. hari nanone umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Nshimirimana Crescent, nawe wanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radiyo yacu, ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba, nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumarira iki? mbeho hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute? hakaba na Bintu n'Imana Fabien, nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya, ni ukuvuga mu bibaya, ati kugira ngo dushobore kuhahinga. mu magambo makeya ibi ngibi Nshimirimana na Bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo muri abuko murabizi? ibyo bahejeje kuvuga abo banywanyi b'ijwi ry'Amerika n'ukuri kudateye amazi, kubera abantu bose turabihuriza ko, kuko uriko uraraba nk'aha mu kiyaya ca Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibiterwa bishobora kwera gatatu mu mwaka. mugabo sinzi ingene vyagenze, ikiyaya cose baracubatsirwe amazu, hazigaye ahantu hakeyi. mugabo nashaka kugira ngo baravyumvise n'abahejeje kuvuga muranda yuko abajejwe kurongora kino gihugu nubwo ibibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo, barahagaritse yuko hano mu biyaya atabadosubira kubaka. twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobandanya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu. mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanira cyangwa ibikumbo izi canke ziriya ho bizogenda gute? ico ni kibazo n'ivyo nyamukuru. mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ivyigwa vyakozwe vyarerekanye yuko abantu ibyo bafungura, ibyo twirimira usanga bibwirizwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika ku bice hafi 40%. bisigura yuko hanze tuguma tuhakeneye. mugabo igikenewe ni uko abajejwe gutunganya kino gihugu bakora ibishoboka nk'izo ngingo n'ivyo vyo kubuza kurima hano mu biyaya, hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bungabunga bakayaha vyangombwa kugira ngo umwimbu utere wiyongera. ivyo birakeneye hakwiye gufatwa ingingo nyinshi, haba ivyo vyo kubuza kubaka, haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha, kugira turabe yuko umwimbu wa hano mu gihugu iwacu wo kwiyongera ku buryo ivyo twokura hanze biza bikeyi. nivyo rero ivyo abo bahejeje kuvuga nivyo. hano kubona twarubatse hano mu kiyaya ni uruhombo runiniya ku gihugu. kumbure iyo bareka aha hakaba hariko hararimwa, hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isi bandanye ibungwabungwa, hanyuma yongere igwize umwimbo, ivyo twodera hanze vyobaye bike. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa, ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse, nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho 1.5% amatagisi nko ku bishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori.
turaganira na Pierre Nduwayo, ni perezida wa Abuko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite Batwenga, nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook, none amaze kutwohereza na nomero ya telefone ati nimumpamagare. Batwenga, ndabumva. Uraho neza? Ndashima uhoraho. Uherereye he? Neza na neza mperereye i Bujumbura. Muratwihanganira murumva ko ico kiyago c'abatwenga kidaheze, niyo ngaha duce dusozerera ibiganiro vyacu kuri mikro ya Lidiane Nahazo bakoze